ishuri ngaha hafi akiga ngaha hafi nyene. None urazi nyene amajo yaraheze ntaryama. Kuri sana pe ndabibona. Urazi ko umuti w'igihe cyambere utandira kazi baraba. Leslie? 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 Nibiki? Wabaye iki? Nta na kimwe no kumeza uko. Mbabarire nuko ndagusabye imbabazi kandi cyane. Ndakwabarire? Ndakwabarire wakoze iki? Narisohotse hanze gusa sinashaka ko biba. Ndetse kuri kurancanga n'ibiki? Wari usohotse hanze ntiwashaka ko biba ibiki? Navuye hanze ngarutse cyasanga yahiye. Nuko ndagusabye imbabazi. Ungirira imbabazi je sinashatse guturira ishati yawe. Sinari ngoma no kunayiturira nako ndakugororera impuzu byonyene. Yes. Calm down. Kuranye. Ariko sindi ndatawa. Ishati ni ikirato muri kurayo hoko. Sinashatse ko kuyiturira. Ngize ndabwiye. Ijya ni accident yabaye. Kuranye. Bisanzwe ahavuye ijyaho vuye. Kuranye. Ikintu cyose gifise intango n'iherezo yacu. Sawa? Niwumva amahoro ndagusanga, sibyo? Kandi va hasi reka kwicara hasi. Nta na kimwe. Umva amahoro. Hama ubundi ari hehe? Lela. Uciye ino ko nzi utashobora uca hariya. Ibaze rero impamvu nemeye nkaheba mu cyariya nkazi no ngagukurikira. Jiste narifise ikintu nashaka kuyaga nawe. Oya ubunye nta mwanya afise ndiko ndagenda. Kandi urabona amasaha yageze mpapfa gusubira ku ishuri. None nanje ibaze sinza gusubira ku ishuri. Ariko kubera kinemeye nkaheba uwo mwanya nkaza kuyaga nawe. Kuko utashobora kunyumvira be. Si kuvuga yuko niba naje ngamukurikira tugashika mpaka nino. Ngo nuko ngo ntarifise icyo nkora. Nabanje ndaha agaciro ikintu ngomba kuyaga nawe. Rero kwe kina utonyumvira basi ukama umwanya muto tukayaga. Urabona mvuye ku ishuri ndashonje urumva guca rishoka guma mpagaze ngaha kweri nivyo ukunda. Ibyo uvuga kuko ndabitahura kandi ni. Bera nakubwiye ko nanje shonje. None we basi twovuga yuko no muhira basi niyo nzira ugomba iki. Mugabo je nemeye ndatinzira ndaza paka nini. Ibaze rero basi. Kubera warunkeneye nari umuntu wese umukeneye rega uramukurikiranye ukarindi. Okay basi mbwira iminota mikeya kubera ncengenda.
basi unizi sahi isaha yose mpagaze ngaha mvuye ku ishure kandi turaza kuvugana basi swari ntashe ndakwinyize be swara rige ntashobora kuronka umwanya cyangwa ugasanga nibikunze kandi ko dusubira kubonana nari nkeneye tuvugana ubunye okay sawa mbona juste atabirebire ngo ninde gucyariya na hariya nashaka inimero yiwawe bishobotse tutari no mu minsi y'ishure tuzobashe kubonana n'undi munsi atari umunsi w'ishure tuyage n'ibindi bintu byinshi ko ndakeneye kugira umugenzi wanje wa hafi nimero ya telefone ufise na telefone ufise ni gute umukobwa nkawe ashobora kubangana uko akaba adafise telefone ivyo birashika sindavyemeye canke washatse kuzinyima numva umenga sinzi ibindi mwose ishaka kuyiguha ngeze ngira ikindi gihe nyene byanjemo nyine wapi ntacyo basi bashobora kunyemerera nkagukurikira nkaraba aho uba nimba ari ikindi gihe nubwo tuba turi mu minsi y'ishuri umuntu azoshobore kuza kukuramutsa basi muyage na kabiri basi nta kibazo amaguru n'ay'iwawe ushaka kuza tugende sawa Ishuri byagenze neza. yego Nabaze ko ubona ariko ari sawa. Ubu ndetse wamaze kumenyana n'abandi banyeshuri. yewe ubu nyine twamenyeranye nyine ndafise n'abagenzi bakeya atari benshi cyane nyine bamyemera ko bazoza naza kundamutsa Nawe urashimishije akanyirizo maze kugira n'abagenzi. none wowe uri abagenzi abafise none wogiye he Ngiye kwa botike shantu ngiye kuraba. Hama barimo naho ubona gute? abarimu baho baje ntiyatari barakatse Ivyo bibazo uravyamara byo kuvuga ko barimo bakaza imisi yose. Ntibarugorana. abo ngabo bararenze none ngorana gute wapi nibisanzwe nyene Kandi akore nje ngiye kwa botike. Hama ngiye kuraba. Ushi ndabisha inkono agasina bwahishe. nawe ushaka kunyicisha inzara mvuye ku ishuri sawa Umuvyeyi nta mahera yari yadusigiye akwiye we nawe. Hewe usigaye usa neza prema wabona ingene utagase ingene umeze neza nukuri ati rero ahubwo nyine ndakubaze ko nari nasize twavuganye bya bintu ubunye bigeze hehe reka ubu nizere ko wakuye mu nzira abashenzi ati bimeze gute wese nari nakubwiye ko bandi bakobwa batorosha ingene bakanura je narababona ko batorosha urabona ibintu byose nkora mera nk'usuka amazi kwibuye urazi ibuye naho wo kwirirwa muri uzi urisuka kwa amazi riguma ryumuka ubwo nyene usuka ko ryumuka urabona ibintu byose nkora nibaza ngo nteye ishavu umukwe wanje nkasanga ahubwo namuteye urukundo rwo gukomeza kumukunda urabona uraza muri katolika bariko baririmba ya ndirimbo ngo rabagiza umusuma yari ndani acaza kuraba ikinga ryiza nanje ndakora nibaza rero ngo agira aca muraba nabi kubera ivyo bintu byose mba nabisunikiye kuri we ahubwo aca muraba neza rero akamukunda kurusha uko je navyibaza umva rero ndakubarira dukure imisinato dukure gusina uri kuranywa numva byamaze kugera hiyo ciye numva n'uburakari ko dutegereza gukora ikintu cyanyaco uri ready Jendire mbega ico ntokora kubwo umwana wanje coba ari gige ahubwo ubu ntuzi rero ubwoba mfise ubu mfise ubwoba yuko nenungikanye ibindi nshobora gusanga ari jewe ndiko ndikwegera amakara mu mpuzu ari ikintu cyanyaco tugiye gukora kandi ico kintu nicamara gushika zakurahiye ibizobavyo uzovyibonera kandi uzotangara ariko ico kintu twokora gisumbije ivyo maze igihe ndiko ndakora bigacika amazi hari ikintu ngiye kwiga kandi ninakiye kuzanira ndakwizeye bizogenda neza ku murongo kandi ucutuza umviriza rero ndakubarire wembwira ico kintu ugiye kwiyumvira nanje menye ingene sigara
nditegura bwira ko rero nk'umugi w'igisahira uzi icyo nkeneye yuko dukora nkeneye yuko uri kuranyumva ndakumva tumwice Josh usigaye akunda kwiga none wari ushaka rero usubire kugira akanya byawe iri ngubu ejo gushyira mu bitoro byaka bigiye kuwasi umenye no mwaka niyo mpamvu niko biga cyane kunze we utaha urukundo ishuri wowe byagenze gute iri bwa mbere ishuri sinarikunda ariko nabaze kuboneka kaya nayo mpamvu uri umuntu yitwa kwiga cyane bwo mumenye ko amanonanzi kuduga kugira ntacyo ababyeyi bashe kuryoherwa yego gusa mugabo ntibigire ngo ntabyo tubona ibiki mutabona ibiki mutabona kajya gakobwa mbere baza ko ritakabona niko kariko karatuma we ukunda ishuri cyane se uramenza kwi none bera niwe yotuma ko rije nkunda ishuri geti jefse ku ishuri ndayizi mani turazi nayo bera abikorondera diplome yiwe naje ndiko ndondera yiwaje umviriza vugisha ukuri turazi nayo none watangiye kubona ryari ko je ndiko ndiga kubera bera ubwa mbere kuja ku ishuri kinazi nta shuri waho rukunda Friza Josh ujya mukobwa murakundanye bera je ndikundanye ariko nyene kwa umugenzi kashiste cyo kugira mu abo ntagira umuntu reka bera dukundanye bijiste gusa dikarashi kuri yo naronde ngenda ibuka ndabura nabuze ndabihera kubera ko mwagenda iwabo akaza nawe ni wacu kandamutsa tukiribona vuga tunararonde aho ndabihera sha ndakwita yuko uri umunyamugi reka jina nta mukobwa turakunda nta mu ex none umiriza amanda kubwira ahubwo wowe uzutora umwanya wambare neza amugende umurabe muhira umubwire yuko mukunda apana kuko umuzezeta ngaho mwibarabara cyane biragoye basi tuzojyana nawe muhanga ndakubwira ibyo mubwira man ahubwo reka kunyita tujane tugende duherekeranije hama ngo ndakuvugire we nta muntu ufise tuzoba turi ku mujembwe page ndabigutumye wapi umviriza wewe uragenda ndaza amajambo zoyaronka kugira ngo mubwire DJ nyene yego zibacashuka ndabyita nk'uko nyene yewe urakira niyumvire ndabyitegure hacinga ndi mubwira sawa ngomba ndakwirukana rero kubera ko ndabona nawe tuvuganye sinokwiye nturi ndiyirukana ngomba nigira ngo we kwa kwiga sawa umviriza rero jewe natoye umutwe urabona tugira tumuhamagare ngaha mu rugo acaza yibaza ko ari ikintu tugira tumubarire kubera n'ubundi mpora ndamuhamagara nkamutuma kuri botike aca yibaza nkugira ndamutume hewe urumva agiseruka gusa ashitse aho iruhande yacu wowe uca ufata ukuboko nane ca nsumira ku munwa n'amazuru ca dukebereza inyuma y'imodoka nta n'umuntu anatubona duhengereye gashinya amenyo karangije ce twigira iyo kwibarabara tuja gutaha abandi bose batashe wow uzi ko ari ibyo umva jewe numva twogikorerago ariko rero ndiko ndibaza yuko nitwabikorera ngaha kuko ngaha ndiko ndabona yuko bitoshoboka ahubwo rero uraza akantu nanje numvise twimukire hirya hariya hirya uko kugira ngo ntihagire umuntu atubona oya nta kwiriko turamara ibisanze jo turiko turarondera ngo batubona ahubwo tuzoba turiko twijana mu batubona nk'ubu hogira umuntu arengana mwibarabara kamana turiko turavuruvumba mu ishamba n'umuntu ngo tuja inyuma ega n'isegonda imwe ubu je uri kurandaba n'aya maboko n'ibiri 120 fasha umuntu ku mazuru arahema n'iminota 2 numvirize ndakubariye kugira ngo inyuma byari ibyo ariko urabona ngaho hari inzu ni kuranyuma ariko hariya ni kugahinga tugende hariya inyuma
hanyuma tukazwigirizeyo oya urabona uwo umvirize reka muhimbiri. kugira ubwoba kandi wowe ugira upape kandi jese nkorana n'umuntu yapafye ntashobora kuvuza induru ninde yotubona ngaha uru rumira umenga no rwa mpimba jewe nzoba namufashe ku munwa no ku mazuru wewe nawe uhotora izose nande fata aha kugira ngo ntaduze induru. Okay. Ego ni sawa hagarara aha twe turayaga ndagupureza n'uwo mushitsi. Urumva hagarara ngaha kubona nawe uje kwinyegeza nyuma yanje urumva uyu ni umuntu nyine ahora akunda kuza ngaha anye ngo dusengane. nimwica umuntu Messi Nibiki kumenga nimeze neza. Mama nyatari ndega narimvuye kuraba bera mwiri wabo nashitse mwiri wabo usanga mukuru we ko baramuniga ashaka kumugirira nabi bo naje maze kubibona nk'umuntu wari we wese ico yokora naciye nshika ndatabaza ndakoma induru abashaka kumugirira nabi bace bariruka bamaze kwiruka ndiko ndamuraba ndabukwa merewe mbere yaciye asanga asanze turi kumwe rero aca yibaza ko ari je nabikoze ubwo nyene direct ntigeza mbaza ngo vyagenze gute yaciye yiyumvira ko ari je meje kugira nabi mukuru wiwe yasunitse ndagerageza kumusigurira uburyo bwose aranga yase kunyumviriza none ubu ndiko ndanamutelefona niyita je nanje ndahangayitse iyo umuntu ariko aranyumvira nabi umva wapi Ariko kweli Bera arabona yuko wewe ushobora gufata mukuru wiwe ukaja ngaho ukagwana nawe uja kumwiga. Biragoye erega nanje siniyumvira ko Bera ibintu nk'ivyo yo binyiyumvirako. None wagerageje none basi kumusigurira umwereke kameme yuko atakintu na kimwe ubizi ko ahubwo nawe ubiguyemwo ntigeza kumviza none. Ariko no musi nyene vyashize gusa umwanzuro nabonye nofata ako noguma mu maso yiwe yumvira ko ari je n'umuntu mubi kuko nejo duhuye azoguma yibaza yuko ari je nabikoze sinabona no kwisubirira ruguru nkabandanye niga handi nyene naho raniga Nanje Jesi nibaza ko sosiyo yari gufata ugaheba ishure ukaduga none ubu kwishomba uzubigenda gute uzuca biga gute
kubera bera je nibaza yuko umureka ukamuha umwanya akabanza kwanza akazomenya ukuri bukebuke. Ega mama uwo mwanya nyene niwe shaka kumuha, sinyene ko tuza turahurira kw'ishure kandi aguma mbona kuko bica biguma bimurakaza cyane. Nyene mpanze simbere ruguru gatoya ndamuha espace, niyamara gutuza nzoza ndamusigurira. Nyene ndumva ntayandi mahitamo ahari, reka ndakwifuriza urugendo rwiza. Uramuzi Bella, bazi ko ari umugenzi wanje wa hafi kandi simba nifuza ko ari ikintu kibi cyo mugeraho. Ibazi rero amaze kumfata agiye ko ari je ndikiwe, umva byo ca bigenda gute? Nyene ntibitahuriza ariko nta kundi, usi ugiye uzogira ibihe vyiza, Imana izogufasha. Ndazi mugabo buke buke filomezi yo kunywa nzogenda irahera azogutahura. Ma ahubwo nari namaze no kwitegura yemeje ko ubu igisigaye gusa ni kugenda agapanga impunzu amasubire hariya ugatuba. Okay, sawa je numva ata yindi shwa ihari. Sawa. Mzee karibu. Niwe mtu wa Lesa. Iko nje mwambie. Uragize neza kuza ko ari byo mukuru wawe yari yambwenda kubwira. Kandi ndabikubwira ngaho ko ari byo sako atabantu benshi bahari. Ko nibanga yavuze ati izo bambwiye ko nabikubwira wewe wenyine. Bande bariko bari Mukuru wawe yambwiye ati ndakubwira ati ko abamukoreye ibyo ari mama yitwa Mabukwe hamwe n'undi umukobwa yitwa Josephine. Ngira wewe ucubamenye.